Ibihugu byinshi byo kuri uyu mugabane wa Afurika bivuga ko bikomeye bishingiye ku gisirikare. Yemwe si ni kuri uyu mugabane wa Afurika gusa, no ku mugabane wa Aziya, Amerika n'izindi migabane. Gusa igihugu twafataga nk'igihugu kidafite igisirikare gikomeye muri Afurika ni igihugu ca Kongo. Gusa MONUSCO nayo yakunze kugaragaza yuko igihugu ca Kongo kirimo kiratera imbere, kirimo no kwiyubaka mu bihereranye n'igisirikare. Bashingira kuki bagendera ku ibi ngibi? Iyo igisirikare gifite ibikoresho bavuga yuko gikomeye. Ikindi cya kabiri kivuga gituma bavuga yuko gikomeye, iyo kiramutse gifite abasirikari bazi kurwana nabwo babishingiraho. Gusa igihugu ca Kongo gikunze kugaragara mu ndambara kenshi. Bamwe bavuga yuko imyaka 30 ishize iki gisirikare ca Kongo kiri mu ndambara. Yemwe n'ibindi bihugu byagikunze kugaragara mu ndambara y'igihugu ca Kongo. Ese bahera kuki? Umutwe wa M23 bamwe bavuga yuko muri 2012 waje gutera igihugu ca Kongo uragwanwa, ndetse uza no kwirukanwa muri ico gihugu uhungira mu buhungiro mu gihugu ca Uganda. 2022 uyu mutwe wa M23 warisiganyije ufata indwaro, aho wavuze yuko waje mu birunga bya Sabyinyo, hanyuma ukaza kumvikana n'igihugu ca Kongo yuko bashaka gutaha mu gihugu cabo. Kongo ikaza kubangira, hanyuma bagafata indwaro, nibwo batangiye kugwana.